Kuri uyu w'Imana igerekezo rya 27 Gitugutu niho abarimbi Imana muri Chorale Cœur d'Ange basanzwe barangura ubutumwa bwabo muri Paruwasi Mungere Mwiza mu Ishatanya, niho basozera ukwezi kwa Gitugutu. Bakaba bari baguhariye kwisabira kugira ngo kohari yabo ibandanye ikomera mu butumwa, ndetse nabo bose bahorokewe basubirana akanovera, bagahamagarira n'abashasha kuza kwifadikanya nabo mu butumwa bwo kurimbira Imana, kandi bagakengurukira Imana yuko uku kwezi kose bari bamaze kuronka abatari bake baza kwinjira muri kohari. Ivyo birori bakaba babigaragaje mu kanyamuneza bari mu nkuka ya misa, aho babigaragaje mu izaburi ati ivyiza Mukama yatugiriye tinagatangaze natwe turi mu kanyamuneza. Mw'ijambo ry'Imana ryasomoka uwo munsi w'Imana, Patiri mukuru wa Paruwasi Mungere Mwiza yarabahamagariye yuko igihe cyose bahuye n'ibibazo bo kwitura Yezu bakamuhamagara mu izina ati nta kimunanira. Reka tumutege amatwi. Inyuma y'inkuka ya misa, ibirori vyaciye bibandaniriza mu kibanza bari bateguye yuko baza gusangirira amasaka. Muri uwo mwanya nyene umukuru wa Chorale Cœur d'Ange yaciye afata ijambo ararimbura ukuntu ukwezi kose kwagenze, ukuntu bagiye batunganya amajambo y'Imana ku munsi, kandi akanabashimira yuko babikoze neza mu dukorwa tw'utwigoro twose bakoze, akabashimira kandi akashinga n'intahe yuko abona ivyamwa vyavuye mu two dukorwa tw'utwigoro. Ajije kurimbura ukuntu ibikorwa vy'utwigoro vyagenze mu kwezi kose, yaciye asaba umwe wese bamuhe ico afata, hanyuma akanyamuneza gaca karabandanya gushika yaho ibirori vyagiye gusozerwa no mu kugaragaza akanyamuneza, aho batamvye indirimbo yo gukengurukira Imana ku vyiza vyose yari yabakoreye mu kwezi kose. Batwifurije ubutumwa bwiza kumwe na Chorale Cœur d'Ange isanzwe irangurira ubutumwa muri Paruwasi Mungere Mwiza ya Shatanya. Murakoze.